Bakunzi twama tuganira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga ari mu cete ca kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, igice ca 4 murongo wa 18. Timoteyo wa kabiri igice ca 4 murongo wa 18 handitswe ngo Umwami wacu azonkiza ibibi vyose bangirira, azondokora kugira ngo anjane mu bwami bwiwe bwo mwijuru. Icubahiro kibiciwe ibihe bitazoshira. Amen. Bakundwa, ndagomba ndabaremeshe ndakora ngo intahe ya Paulo ibi ntahe yawe ribe ijambo rya ry'ukwizera ngo umwami wacu azonkiza ibibi vyose bangirira. Ibibi vyose bakugirira, ibibi vyose uhura navyo, wizere ko umwami wawe azobigukiza. Wamanira ijambo, uvyuke mu gatondo ufise ijambo mutima, ntutinye nabo guhagurukira bameze gute, ntutinye. Niko Paulo yavuze, kuko abivuga, kuko si ubwa mbere abicamo. Burana ryanje rya mbere ntawanyikije, ariko bose barantaye icoma ntibabiharurweko. Ariko umwami wacu niwe yampagarikiye arandemesha kugira ngo ubutumwa buvugwe nanje butagabanije, abanyamahanga bose babwumve, nuko mva mu menyo y'intambwe. Ivyo yabonye Imana amukoreye bituma yizera ko n'ibindi vyose azobikira. Uravye mu gice ca 3 ku murongo wa 11 canke murongo wa 10 gushika kwa 11 handitse ngo ariko weho, aha ni Paulo ariko arabara Timoteyo, ariko weho wakurikiye neza ukwigisha kwanje n'ingeso n'imigabo n'ukwizera no kutarambirwa n'urukundo no kwihangana no guhamwa n'imibabaro nk'ivyambereye ko muri Antiokia no muri Ikoniyo no muri ni Lusitira. Ivyo nihanganiye vyose mpamwa, kandi vyose umwami wacu arabinkiza. Imana ishimwe cyane. Zaburi ya 34 murongo wa 19 haravuga ngo amagorwa y'umugorotsi ni menshi, ariko uhoraho ayamukiza yose. Mukundwa, Imana abikoreye abandi nabigukorere. Igikorwa canje no kukwibutsa, sinzi ivyo uri kuracamo, sinzi ivyo uzohura navyo. Igihe uhisemo kugendera mu kugororoka no kubaha Imana no kwizera, urahamwa, uraba persekute, kuko isi iragomba ngo ugende nk'uko abandi bose bagenda, batubaha Imana, babesha, biba, bagira gute, bankana, bavuga nabe abandi mugongoshwe. Iyo vyanse bakwita umwibone, bakwita utifatanya n'abandi, bakwita amazina yandi, kuko bagomba ngo ube nkabo. Yosefu yaraciye muri ivyo kuko atakora ivyo bakuru be bakora, baramwanga, ariko Imana ibana nawe. Paulo aravuga ngo guhamwa uzohamwa. Ku murongo wa 10 avuga ngo mbere bagomba bose kugenda bubaha Imana bari muri Kristo Yesu bazohamwa. Guhamwa rero uja gusaba akazi ugasanga bagusaba gusambana, baragusaba biturira, gusaba isi iragwaye, ariko uguma mu kugororoka Imana izogukiza ibyago byose. Mukundwa, nawe uzovuga nka Paulo uti Imana yarantabaye, Imana yahaganye nanje mu rubanza, Imana iri kumwe nanje. Uyu ariko arapfa, yari mu butama, aravuga ngo ndazi ko azonjana mu ijuru. Sinzi igihe uzogira mu ijuru, ariko umenye ngo azokuzigama, azokugira neza. Kubera iki? Icubahiro kibiciwe. Ibi byose arabikora kugira ngo icubahiro kiwe gwiwe. Haleluya. Muri Zaburi avuga ngo uzunyambaze ku munsi w'amagorwa, na je nzogukiza nawe mpeshe icubahiro. Hariho izindi version mu zindi ndimi zivuga ngo uzunyambaze ku munsi w'amagorwa nzogukiza ivyo bimpeshe icubahiro. Mukundwa, ufata umwanya wo gushima Imana, icubahiro kibiciwe ibihe bitazoshira. Amen. Handitse ngo amen. Mugo ntiyari bwaheze kuvuga, hariho umurongo wa 19 na 20 na 21 na 22 ntiyari bwaheze gusezera Timoteyo, ariko aravuga ngo amen. Ivyo abihagararako, ndazi ko Imana izogukiza ibyago byinshi. Hari ibyo yankijije, hari ivy'ikinkiza, na wewe izobigukorera ko nitoranya abantu ku butoni. Imana iguhezagire. Urakoze kudutega yompi, uragahezagirwa.